Alvin Smith akomeza gutwika Buja Flavor. Alvin Smith akomeza kuvugisha abantu muri industry ya 2-5-7. Alvin Smith akomeza kwambika abakobwa mu buryo buvugisha abantu benshi. Murazi neze yuko mu miseze ariko aravugwa Natasha Oda, aho ariko aramwambika style zituma abantu bavuga cyane. Alvin Lavage, umwami w'ingidi niko yiyita. Bamwitwa Alvin Smith, akaba yiyita umwami w'ingidi. Yes, ni Alvin Smith no kuganeza yuko yasohoye ifoto ku munsi wejo. Ni foto imaze umunsi umwe ku rubuga rwe rwa Facebook page. Ni foto biboneka neza yuko bari muri tournage y'indirimbo. Ni foto novuga neza yuko rero ikomeza kuvugisha abantu amajambo menshi. Ni foto iri kirasirikira ku mbuga nkoranyambaga. Ni foto iri kiravugisha abantu bivanye n'uburyo ifoto wemo, bivanye na insolite ziri kuri iyo foto. Mama we Buja Flavor, mama we industry ya +257. Iyi industry izodukuramwe amahaha. Natwe turavyuka mu gitondo tugafata micro tukaraba showbiz hama tugakora. Ni Alvin Smith rero akomeje kuvugisha abantu amajambo menshi cyane inyuma ya Tasha Oda, inyuma yo mwigema ari karafasha muri rebo yiwe. Haji yindi foto kirasirikira ku mbuga nkoranyambaga, je kuva mvyuka maze kuyibona ku mbuga nka 20. Agisi nimwe mu foto novuga neza yuko bivanye no kwifotoye, bivanye na insolite ziri kuri iyo foto, byatumye abantu benshi batangura kuyivuga ko, byatumye abantu benshi batangura gupostinga iyo foto, aho benshi rero batangiye gushira ko no flash ntabwo cyo dusigura. Ntaratahura neza impamvu bariko barashiraho utwo dufresh, ariyo mpamvu nanje navuze ati reka nkore kuri no foto, kumbura ababizi baraza gushira commentaire tumenye impamvu ariko barashiraho dufresh. Yes, nimwe mu ifoto rero Alvin Smith yari kumwe n'umwigeme cyangwa se n'umwana w'umukobwa ariko atagaragara mu maso. Reka shobore kudefinisa ino foto uko iyi foto ye cyangwa se uko imeze. Yes, nimwe mu ifoto rero yagaragaye ku rubuga rwa Alvin Smith kuri page yiwe ya Alvin Smith Filmade. Niyo page yiwe akaba ari page novuga ikuze cyane, igeze muri akurikirana n'ibihumbi 196. Yes, ni Alvin Smith rero ku munsi wejo, aho yarafise umunsi mukuru w'amavuko cyangwa se ivyo bitwa anniversaire bamwe. Ni ku munsi wejo Alvin Smith yarafise isabukuru cyangwa se umunsi yavukiyeko, umunsi agibuka umunsi yavukiyeko. Yes, ni foto rero yashoboye gusohora ku munsi wejo. Ni foto yasohoye asa nkaho abwira abantu yuko afise umunsi mukuru w'amavuko. Ni foto imaze umunsi umwe ku rubuga rwa Alvin Smith cyangwa se kuri page Alvin Smith Filmade. Yes, ni foto Alvin Smith yambaye agapira ka kibara ntashobora kudefinisa. Sinovuga ko ari rouge, sinovuga ko ari chocolat, sinovuga simboni bara ryako, ndibaza urakabona ngaha kuri screen. Yes, yari yambaye ipantaro iri mu bwoko bwa training ariko afite umubiri w'impuzu, yanditse ko B2, yanditse ko ibyandiko vyinshi. Yari yambaye ikirato ca noir, yambaye amaloli yera ariko ibiyo vya noir, yambaye ishanete zibiri mu izosi, yambaye na watch. Indani mu mupira yambaye aka long march kera. Yes, ni foto rero ugiye kuraba inyuma ndabonamo hari uwo mbona asa nka General. Inyuma yo foto umenga harimo General asa nkaho yari karasetinga kandi inyuma kandi by the way
ndabonamo na Cory the Magic ndabonamo na Cory the Magic inyuma muri iyo foto ndabonamo Cory the Magic asanzwe ari umuhinyanyozi w'indirimbo zigiye zitandukanye nkabonamo na General bigaragara neza yuko Alvin Smith ari foto yafatiwe muri tournage ariko rero ugiye kuraba neza ino foto ya Alvin Smith ino foto yasohoye Alvin Smith ni foto yari kumwe n'umwana w'umwigeme ariko atagaragara mu maso ariko no mwigeme yari yunamye bisa nkaho bari muri shooting ya clip mwigeme yari yunamye ariko atagaragara mu maso ariko Alvin Smith we yararaba inimbere ashobora kugaragara mu maso ati rero iyo foto insolite ziriko nizi ati rero iyo foto iri kivugisha abantu gute yes ndibaza uravye iyi foto ya Alvin Smith be nuno mwigeme ni foto ya Alvin Smith yanditse ko amajambo avuga ati happy birthday to me Remikash atatanga Remikash yiwe acavuga ati merci beaucoup kubaza kuntamwo ariko rero hari abantu bace batanga kuvuga amajambo menshi ati Alvin Smith nta anniversaire afise Alvin Smith yashatse kuvugisha abantu nkuko asanzwe abikora ati nta munsi mukuru w'amavuko afise ibyo nivyo bamwe baciye batangura kuvuga bamaze kubona iyo foto ati nta muntu yosora ifoto ya anniversaire imeze guco iri mu bwoko bwuko yes rero ni foto Alvin Smith yasohoye yereka abantu ko afite anniversaire ariko ni foto itagaragaza neza yuko Alvin Smith afite anniversaire ati gute turabizi neza yuko umuntu afite anniversaire arasohora cover ya anniversaire kerekana yuko afite anniversaire ariko iyo foto Alvin Smith yasohoye ku munsi wejo ni foto itigera yerekana ko Alvin Smith afite anniversaire ni foto utosohora ufite anniversaire Alvin Smith hari page iraho ntiriwe ndavuga izina yaje gusohora cover ya anniversaire yiwe ariyo Alvin Smith yaje gukorera share muri page yiwe ariko atari Alvin Smith yayisohoye bisigura yuko ugiye kuraba neza Alvin Smith bivanye n'ibivugwa ugiye kuraba neza nta anniversaire yari afise ahubwo yashatse kuvugisha abantu ucankwe se yashatse showbiz kuko ndakwibutse neza yuko Alvin Smith ari umwe mu baririmbyi no kugira neza yuko bazi kwidandaza bazi social media icarico bazi gupromotinga ibikorwa vyabo Alvin Smith afite indirimbo numwe mu baririmbyi no kwemeza neza yuko azi gukorera promo igikorwa ciwe hari abantu beko baravuga ati Alvin Smith agira dutemwe indirimbo mu gihe tuzi neza yuko mu miseze hariko arasirikira yabanje kurekura amafoto y'umwe mu bantu asanzwe afasha azi ku izina rya Tasha Oda amafoto akaba yaravugije abantu amajambo menshi hari post nabonye kwa Starboy kuri page ya Starboy avuga ati uno mwigeme ashobora kuba akora siporo y'agatuza ari we Tasha Oda asinzi impamvu yabikuze sinzi ico yabikuyeko ariko no mwigeme ugiye kuraba mu gatuzi wiwe hasa nka hari hanini Starboy rero yashokora iyo post avuga ati abikije kuri page ye ya Facebook ati uno mwigeme ashobora kuba akora siporo y'agatuza ariko jewe sinzi impamvu yakoze iyo post Yes ni Alvin Smith rero aho benshi baciye batangura kuvuga ati yoba afite indirimbo yoba afite collabo yoba afite indirimbo agiye gusohora ari kumwe no mwigeme azwi izina rya Tasha Oda akaba batangiye kuvuga ko yoba ari image yoba izogaragara mu iyo collabo bari kumwe na Tasha Oda umwigeme asanzwe ari karafasha mu no minsi ariko rero ino foto yes ugerageje kuraba uno mwigeme yari yunamye yambaye sinoyita ipantaro sinoyita ikora sinoyita ibiki yes yari yambaye akayungira by the way yari yambaye ipantaro y'akayungira ariko itobaguye aho ushobora kubona umubiri wiwe by the way reka ndavuge guco ndibaza nawe uri kurabona kuri screen ariko rero yari yunamye ndibaza urabye neza
aka kayungira yari yambaye kuko sinoyita impuzu, kuko si impuzu, sinoyita n'ipantaro kuko si ipantaro, yari yambaye akayungira. Ugiye kuraba rero mu maguru wiwe urabona ko nakayungira gasa nkaho kari karatabutse, nubwo ntabona ico ahatabutse herekana, ariko ico mbona gusa nuko akayungira yambaye kari karatobotse cyangwa se kari karatabutse, nubwo mbona benshi bakomeje guposta bahatungaga flash. Je mbona yuko gusa ari umubiri, mbona ari uko ari umubiri gusa nakayungira katabutse, umubiri ugashobora kuboneka. Yes, rimwe mu ifoto ikiravugisha abantu amajambo menshi, nubwo ntaratahura flash bashobora gutunga aho hantu hatobotse ikisigura cyangwa se ahariho, ariko je cyo mbona gusa n'umubiri wiwe, ibindi ntavyo mbona. Yes, reka rero turindire mbega Alvin Smith ibi bintu ari karakora, ari karashaka kwerekana iki? Ni indirimbo shasha ari kumwe na Tasha Oda. Mbega ibi bintu no gushaka kuvugisha abantu, no gushaka kuvugisha industry. Yes, nakubwiye neza yuko rero atandi uzobona amakuru cyangwa se ya makuru abandi batinya kuvuga uzoyakura hanyene, bya bindi abandi batinya kuvuga uzobikura hanyene. Je wari kurumva kuri micro kandi kutse neza yuko Ishobo Radio papa promoter bose mu gihugu atapapa na mwana kuri abeho mwana habanza kuba papa. Yes, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo uzozabona professional interview, uzoze urahabwa update news. Nimba utarakora subscribe please right now, banzu uhagarike video, ubanzu ukore subscribe hama ubandanye video. Yes, turakeneye commentaire yawe, mbega niki twohindura, mbega wifuza ko dukora gute, mbega nahe makuru wifuza ko tukuzanira, nuhe musani wifuza ko tuvuga ko muri tubabwiza kuri show. Yes sir, Ishobo Radio papa waba promoter bose mu gihugu, atapapa nta mwana kugira habeho umwana habanza kuba papa. Ariko video ngire nkoro mukanya ndakuzanira Alvin Smith wanyawe.